imbere y'amategeko Université Equateur nyakubahwa Professeur Isaac Maragia ncambandanya kucegera ciwe Nduwimana Jamali ncambandanya kuje ibinyigisho ariwe Dr Andrew ncambandanya muri mu bafu bwanje Minani Fleury ariwe batazira mutima la comédie ndabaramukije mwese cyane cyane abanyamakuru muri ngaha turabashimiye cyane kubona mwashoboye kwitaba ngaha ikano kamakuru kabatubiyeko rero ndinite kaje kubamenyesha yuko uno munsi Université Equateur isani yashoje igice ca mbere c'umwaka tukaba dushimira Imana yuko kino gice carangiye neza mu mahoro n'umutekano ibintu bikagenda neza. Ubwa kabiri mboni yakajya kumenyesha inshuti abavukanyi abagenzi n'abavyeyi bakirera bafise abana bashoboye gutora ikibazo ca leta n'abajya bandi bose batayakwije ko tubahamagariye ngaha kwiyandikisha kuri Université Equateur. Rero iyandikwa ryatanguye uyu munsi kuva ku muhingamo gushika itariki 30 z'ukwa mbere. Rero nkaba mboneyeho kandi kumenyesha abanyeshure barangirije ngaha na cyane cyane mu gisata ca maîtrise muri collaboration na Bugema tumenyesha yuko equivalence zari zarateje kuboneka zabonetse tukaba dusaba yuko abagikwega amaguru canke batari bwahabwa amakuru mashasha ko bunyaragasa kubisaba. Hama rero haca ndangiriza ngaha kumenyesha yuko duheruka gusezerana amasezerano n'umushinga ntara bakwita Minani Fleury batazira mutima la comédie tukaba sezeraniye mu mwumvikano n'ubwitonzi ntangere dusezerana yuko tumuhaye igisata cyo kumenyekanisha Radio Equateur bita Channel E turaza gufata kanya tukabereka aho sigiri kugira ngo naho nyene kaba kagiye kugira ngo bamenyesha makuru bo batari bayizi bayimenye ikaba ari radio izosamiranira kuri yahora isamirana ariko ni benshi batayizi samiranira kuri 96 n'ibice 5 hama ikirenzi cyo nuko duhejeje kubikora uko nawe yahise yemera yuko agiye ku munyeshuri wacu. Rero ntashatse kurandira cyane muvuga amajambo menshi nagenda musabe nawe yikore mu gahogo aheze nawe ashikiriza ijambo ryiwe rijanye n'uno munsi kugira ngo umwe wese ngaha mu cubahiro ciwe umumenyesha makuru yashoboye kwitaba uno munsi ubutumwa abushikane uko butegerezwa kugenda. Rero nyakubahwa Minani Fleury akanya nakawe ko gushikiriza ijambo ryawe. Mu gihe Burundi bwagutse kandi burimwo abantu bashobora kumenyekanisha ikintu canke ibintu mu mwanya muto no kubusumvya ariko bakagenda mutima cambere na mbere nosaba reka dukomere Imana amashi kuko ibirimwo hama ikindi gira kabiri noshima no gushimira umugwi wamenyesha makuru bo mu gihugu cy'u Burundi kubera ko igisata ngiye gukora ni gisata batanguye kuva kera kandi bagerageje kunagura canke gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo no munsi kigira ingufu. Ni vy'ukuri
bano bantu barangomwe, ariko nibaza ko imbere yuko bangomwa inguvu nyinshi zakoresheje abamenyesha makuru. Sivyo gayemo, abamenyesha makuru nibo serukizi canke nibo bantu abafana bashira imbere kugira ngo bagire iki, babatohoreze canke babafashe. Ico rero hanini kwari gushimira abamenyesha makuru, ndabashimira n'abakunzi ba Mutima ko aho ngeze uyu munsi nimba ishure ryandondeye kugira ngo ndarifashe ni nguvu z'abamenyesha makuru. Nibo twumva iyo twiryamiye tutabizi twumvavuze ngo ngo na Mutima le comédien ngo yari Imana imuhezagire, nibo bantu bagenda baravuga. Ikindi naco noshimira abanditsi bakora igikorwa gitoroshe. Hari umuntu bari karatembera ku mbuga Facebook agasanga bashizeko ifoto ya Mutima ngo Mutima ngo aheruka kugura imoti ishaje. Ivyo navyo biri mu bituma dutera imbere cyane gose. Hama ikindi naco nshimira, ndashimira timu Mutima iri hano nkuko mwayibonye. Hakaba hariho ikindi gisata gishasha kitaraje ku mugaragaro, turiko turagerageza gufata ukuboko no gukogota kugira ngo bigende neza. Hariho Mutima Junior, kuko Mutima amaze gutera intambwe gato ntiyagumye yifuza ko yogumye aboneka ku makamera ya Indundi TV, yoguma aboneka hehe. Twarifuje ko nyuma ya timu Mutima hoza ikindi gisata hakabaho Mutima Junior. Nurunganwe ruriko ruriga gukina amareresi, turiko turaba kuko umurongozi mwiza, umuridere mwiza agumana gatima ko gukreya urundi rungano. Kuko mu misiza muri timu Mutima ntituzoba tugifise umwanya wo kurekrita abantu ngo babo dutoye mwibarabara bose tubinjize. Turafise ingemwe muri timu Mutima, tubonye hakeneye aba acteur babiri tuzokoroka gato, tuzoyiruka gato tubakure muri Mutima Junior. Rero nagomba shimire ama media yose ari hano, aba journalist, twongera dushimira n'abanditsi ko mwakoze cyane kudutera rino teka. Ndakunda kuvuga ikintu kimwe, ibintu byose birakunda ku isi, ikibazo ni cy'umwanya na sinyatire y'Imana. Mu myaka iheze Mutima ari kararaba imbere yarabura gatoboro kumugisha, ariko nogira aho mvunira kagohe abari muri timu Mutima na Mutima Junior imbere ni heza. Kontra nasinye ni nziza kandi ishure ryaritunganije neza, ryatunganije kontra yanje neza gushika ku rugezo rwo gushika ko timu Mutima yose yiga icongereza gratuit, ishure ribarihira. Dukomera amashi runo rwego rurakomeye cyane. Vuba tugiye guza turatwenza n'abongereza tubikuye kuri rino shure ku bumenyi ruzo ariko riraduha. Rero sinovuga byinshi nkuraga. Imana ishishikare kubahezagira no kubarinda ibyago, kandi ishishikare kubaramira no kubagurira imbibe muri byinshi. Murakoze cyane.